Iruhande y'amahiganwa yitiriwe y'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru n'uw'amaboko hagiye gutangura ihiganwa rishasha ryataziriwe Nkurunziza Cup mu mupira w'amaboko basketball. Iryo higanwa rikazokwitabirwa n'imigwi 8, muri iyo 4 ikazova mu gisagara ca Bujumbura, iyindi 4 ive mu gihugu hagati. Avere Basegeta arongoye ishirahamwe The Reason Generation ari naryo ryatunganije iryo higanwa aravuga ryari rizotangura. Higanwa tegura ko rizohera ngahe Bujumbura itariki 12 z'ukwa gatandatu. Rihere ngahe Bujumbura ni iyo migwi yose 8 izokinira ngahe Bujumbura. Ntibazokina novuga weekend imwe, bazokina weekend zishika kuri 2 kuko imigwi ine bisigura inkino 2 zizoba weekend imwe, izindi nkino 2 zibe iyindi weekend. Ku kibazo cyo kumenya nimba iryo higanwa Nkurunziza Cup rizoba uyu mwaka gusa canke rizobandanya, Basegeta Avere aratanga umuco. Muri vision yacu ni higanwa rizobaho, rizokwama ribaho buri mwaka nkuko higanwa y'igikombe cy'umukuru w'igihugu ari higanwa tugira buri mwaka, naryo ntiganwa rizokwama ribaho buri mwaka. Ego nibaza ko numva ni intango kandi nivyo wari umwaka wa mbere naho ndi mwaka wo kwibukanya kwigendera wabayeho, ariko ni umwaka wa mbere natwe tuzobananye n'indi myaka tutibagiye ko n'igikombe cy'umukuru w'igihugu kizoba gihari kandi gitunganije kwacu. Niyo tumaze iminsi tutakigira kwari kubera ibibazo biri muri basketball, twese turabizi. Ego ntushobora kuorganiza ngutegure ihiganwa gitira umukuru w'igihugu kandi ubona umengo haracariho utuntu tutameze neza. Mwomenya ko iruhande ya Nkurunziza Cup basketball mu basore n'abagabo hagiye gutangura ihiganwa nk'iryo kubigeme kuva mu mwaka uza.